namba tokisi. Imibare ni kimwe mu bishingirwaho muri siporo igezweho. Siporo igezweho ishingira ku mibare y'ibitego, imibare y'imikino watsinze, imibare y'imikino watsinzwe, imibare y'imikino wanganyije n'ibindi byinshi bibera mu kibuga. Kuri uyu munsi reka tugaruke ku mibare ya Mukura Victory Sport ndetse na APR FC zizahura kuri iki cyumweru kuri stade ya Huye. Aya makipe yombi ahuriye ku ibara ry'umukara, reka dufate mu mikino 18. Mu mikino 18 Mukura yatsinze 2, APR FC itsinda 11, banganya 5. Muri iyo mikino yose batsinzemo ibitego 36, bivuze ngo ko buri mukino byibura wagiraga ibitego 2. Mukura Victory Sport yatsinzemo 10, APR nayo itsinda 26. Hano urabona ko APR yadominiye Mukura cyane. Win 2 muri 11, urabona ko ni rate iri hasi cyane ugereranyije, bikagaragaza ko APR ikunda kugaragaza inda ya bukuru mu gihe ikina na Mukura. Mu mikino 6 yabahuje bombi, ubwo ni imikino 6 iheruka, Mukura ntize gutsinda APR FC. Banganyije 2, Mukura itsindwa 4. Bivuze ko APR yatsinze 4, bakanganya 2 nyine nk'uko nabivuze hejuru. Ku itariki 13 z'ukwa gatatu 2022, Mukura yanganyije na APR igitego 1-1. 27 z'ukwezi kwa 11 2022, Mukura inganya na APR FC 0-0. Guhera icyo gihe Mukura ntizi gukura inota kuri APR FC, haba iwayihuye haba i Kigali, ikubitwa umusubirizo. Ku itariki 22 z'ukwa mbere 2023, APR FC yatsinze Mukura igitego 1-0. Hano urugendo rwo gutsinda rwa APR FC rwari rutangiye. 13 z'ukwa 10 2023, APR yatsinze Mukura 1-0 nanone. 25 z'ukwa 2 2024, APR itsinda Mukura 2-0. 14 z'ukwa 12 2024, ejo bundi umukino uheruka, APR itsinda 4-2 ikipe ya Mukura. Hano mu gice cya mbere Mukura yari yaje yigize amenyo ya ruguru, itsinda APR 2-1, ariko APR yerekana ko ari ekipe nkuru kandi ikomeye, irayigaranzura itsinda ibitego 4-2. Reka turebe noneho forume z'ama ekipe yombi nk'iyi minsi. Ese APR kwitwara gute ku giti cyayo, Mukura yo irimo yitwara ite ku giti cyayo? Dukombine tugereranye turebe ese ni iyihe ekipe ishobora kugira amahirwe menshi yo gutwara amanota yo kuri iki cyumweru, bigendeye ku hahise, ku mateka hayo, imibare yayo iragaragaza iki? Mu mikino 5 Mukura ifitemo win 2, draw 1 ndetse na lose 2. Ngo yatsinze 2, inganya 1, itakaza 2. Amanota 15 yashobokaga ifite amanota 7. Amanota ari munsi y'icya kabiri. Nta ku itariki 14 z'ukwa 12 2024, APR yatsinze Mukura 4-2. 21 z'ukwa 12 2024, Bugesera inganya na Mukura 0-0. 11 z'ukwa mbere 2025, Mukura itsinda 2-1 Rayon Sport.
umunani z'ukwa kabiri 2025 Mukura itsinda 1-0 Muhazi. 15 z'ukwa kabiri 2025 Etincelle itsinda 2-0 Mukura Victory Sport. Mu mikino itanu iheruka APR yatsinzemo 3, inganya 2, ntiratsindwa na rimwe. Ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri 2025 kuri finali y'igikombe cy'ubutwari APR yanganyije na Polisi 0-0. 8 z'ukwa kabiri uyu mwaka Kiyovu Sport itsindwa na APR 2-1. 12 z'ukwa kabiri 2025 APR inganya na Musanze 0-0, ahari mu mukino ubanza w'igikombe cy'amahoro wabereye Musanze. 16 z'ukwa kabiri 2025 APR itsinda 2-1 AS Kigali. Umukino uheruka 19 z'ukwa kabiri 2025 APR itsinda 4-0 ikipe ya Musanze. Hano hari ku mukino wo kwishyura igikombe cy'amahoro inabona tike yo kujya muri 1/4. Ugereranyije forume z'aya makipe yombi, APR ifite win 3, Mukura ikagira win 2, APR ikagira draw 2, Mukura ikagira draw 1. APR itaratsinzwe mu gihe Mukura yatsinzwe 2. Urebeye mu maso y'imibare, imibare tubwira ubona ko APR ifite amahirwe akomeye kandi menshi yo gutsinda ikipe ya Mukura Victory Sport biyoroheye, ariko bitakuraho amahirwe make kandi ashoboka ya Mukura kuba yatsinda APR FC. Iki ni imibare tubwira mbere y'umukino wa Mukura na APR uzaba kuri iki cyumweru.